Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze muri kino kiganiro isanganiro ry'ugwaruka aho turi kumwe n'ugwaruka rutandukanye ahongu nabigeme tugira turabire hamwe ibijanye n'urukundo hagati y'umuhungu n'umwigeme iyo umuntu avutse arakura agashika mu bigero yaba umuhungu canke umwigeme agahitamwo uwo yifuza ko bazokubakana mu gihe bikunze muri ico gihe umuhungu n'umwigeme baraheza bagafatanya urugendo mu rukundo muri kino kiganiro cuno musi tugiye kurabira hamwe nimba urukundo hagati y'umuhungu n'umwigeme rushoboka mu gihe atamafaranga aba hari bega umuhungu n'umukobwa bakundanye bigaragara gute urukundo rwabo ruba rushingiye kuki mbega none urukundo rurashoboka mu gihe abakundanye badafise amafaranga bega ko bishika iyo uburyo butevye kuboneka usanga nk'umukobwa aronse uwo bubakana aheza agasezerera umuhungu rwa rukundo ruba ruri hehe ibi hamwe n'ibindi ni bimwe tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro hano muri studio za TV Isanganiro ndi kumwe n'abatumire bane ndi kumwe na Manariyo Lenine ndakuramukije Namahoro cyane Elide. Kaze muri kino kiganiro isanganiro ry'ugwaro. Yego urakoze cyane ndagushimiye. Ndikume kandi nari Yese Ingabire Benita kaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije gose Elide. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Florier Emerimana ndakuramukije. Ndabaramukije cyane. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze. Uwundi turi kumwe n'umwigeme Igete niyo nzima nawe ndakuramukije. Ndabaramukije Madame Elide. Kaze muri kino kiganiro. Ego reka rero tubaha ikaze mwebwe bakunzi ba televiziyo isanganiro muri kino kiganiro tudatevye tuje mu idonido ry'ibibazo nkuko nari mpeje kwivuga bega kugira ngo habeho tuvuge ko hari urukundo hagati y'umuhungu n'umwigeme bigaragara gute Lenine Manariyo ubwa mbere bwo kugira ngo ubone ko urukundo ruhari ubanza kumenya urukundo rwogo niki no kuvuga yuko ugiye kuraba abashakashatsi batandukanye bagiye baravuga ku rukundo benshi barakubwira yuko ata definition canke atansiguro rusangi ihari y'ikintu bita urukundo muri rusangi mugabo rero bamwe n'abandi baragenda bakandika bavuga yuko ugerageje kuraba icyo ari cyo urukundo no gusangira muri byose umubabaro n'umunezero no kuvuga ngo nico bita urukundo gusabikanya umubabaro n'umunezero hanyuma rero no kuvuga ngo iyo nico gituma banashaka mbere ahatari hake iyo bariko baragana babwira ati uremeye ko muzobana mu mahigwe hamwe no mu marushwa aho ngira baba bashitse ku ntambwe yo kubaka effectivement mugabo rero bitangura hakiri kare no kuvuga ko ni gwa rukundo baba bagomba gushira mu ngiro sino n'ijambo ry'Imana riravuga yuko burya umuntu kwemeranya n'umuntu tinda gukunda no kuvuga ngo bijya bindi byose vyagiye biraza mu nyuma na handi hoho ubwa mbere na mbere ugiye kuraba ingene mariage zatanguye canke ukubana kwatanguye ni mu bisanzwe n'imitima ivugana ntiturashika ko babana no musi umuhungu n'umusore n'umwigeme barahuye yaramugomwe aramubwira ati jewe shaka ko bavuga ngo gufatanya inzira z'urukundo bigaraheza bigaragara gute batarashika ko ntambwe yo kubaka aho bigaragarira rero nico nako ndavuga ati urukundo ni iki niyo nako ndasigura icari cy'urukundo hanyuma rero no kuvuga ngo ukugira ngo ubone ko bigaragara no gushira mu ngiro bimwe nako ndavuga yuko ari ugusabikanya umunezero no gusabikanya amarushwa rero no kuvuga ngo niba uno musi ufise umukunzi uwo mukunzi umufise hariho ko muri byo wamushimye ko bimugize inyuma nivyo wamushimye ko mu makaraktere canke mu bimugize mu mutima wiwe habitude ziwe hanyuma rero no kuvuga ngo mu nyuma iyo hagize igihinduka muri byo hagize kimwe gihinduka uza gushima ko atarukundo rwari ruhari wa muntu acagenda yego urakoze kumureka duhe abandi jambo Benita Yes iyo bavuze ko umuhungu n'umwigeme bakundana bigaragara gute kugaragara Jane utangura kuvuga ati mbega nkuko yatanguye abivuga Lenine urukundo ni iki Jane ibaza ku bwanje urukundo ni gushima bisiguri gushima urashobora utangura gushima kwanza uwo muntu ukunda ku bintu ushobora gushima ko ku muntu ni ku bintu biboneka kubigaragara no kubitagaragara mugabo hakaba hatangura kwanza ibigaragara jewe Lidi mbanza kugushima wewe canke Lenine ku bintu bigaragara ntama nkaheza nkakwitaho niho rero nshobora gushima ibiri ndani
canke nkabigaya ushobora gushima iki kubigaragara canke kubitagaragara kubijanye n'ibigaragara kubijanye n'ibigaragara ndashobora kuvuga ati abantu baratandukanye hari abantu bavuga ati je ndakunda umuntu muremure nakarorero mugabo nkaca nsanga uwo muntu nashimye uburebure bwiwe nta mutima mwiza afise kandi ndani nakunda umutima mwiza urumva je kuri jewe urukundo ni gushimana kugira ivyo ushimye kuyundi urakoze cyane Floria urakundanye canke uramaze gicumbisha ukuntu umwigeme mbega umuhungu n'umukobwa bakundanye bigaragara gute umuhungu n'umukobwa iyo bakundanye iyo ukunze umuntu uramukunda uko ari haba inyuma canke inyifato yiwe uramukunda uko ameze canke uko avuga hama iyo ari urukundo neza ruvuye ku mutima nuko usanga bihuriranye n'intumbero yawe akaba umuntu akuzuza iyo uri kuraja no mu vyifuzo vyawe mbega tuko tuvuga kumbure mwiyo mwanya ni ibintu tudakora ko bitagaragara ariko dushaka utubwire biboneka gute ko nomenya gute ko ukundanye n'umwigeme Rozata ukuntu ushobora kubona yuko twakundanye n'umwigeme kanaka nuko mu nyifato zanje birahinduka ivyiyumviro vyanje vyinshi bija kuri we ingendo yanje yose tumbera n'imigambi yanje myinshi tumbera kuri uwo mukunzi wanje urakoze ko muri tsaza kubigaragara ko gete umuhungu n'umwigeme bakundanye wowe ubibona gute bigaragara kuki jewe nibaza ku bwanje yuko ku kintu ca mbere imbere y'ibindi bintu byose kugira ngo ukuntu umuntu uramwubaha kubaha uko ameze kubaha ivyo arimwo hanyuma nk'uko Liesi yabivuze umuntu ubanza kumubona inyuma kuko ntuzoja kwa aprecier ikintu afise indani nturamuvugisha nta hantu na hamwe ni nako babandi bavuga ngo urumva narakubonye irya mbere ngo hanyuma ngo ca ndaza kuko donc umuntu yarakubonye kwanza première image yagize iwawe niyo yamuhaye kuza rero le reste ça reste à voir rero kuraba ko umuntu indani muri we uko ameze yuko bikorespondana exactement na bya bindi wowe ushaka nawe ego bega kumenya umuntu indani ngena ameze umuntu abibona gute voilà rero kugira ngo umenye ukuntu uwundi muntu ameze ni hamwe umuhungu n'umukobwa batangura kugendana ukamuhamagara irya mbere mugasangira canke mugahurira ahantu mukavugana mukamarana akanya ukamenya ukuntu ameze nivyo bien sûr ntushobora kumumenya ubwo nyene ariko kameme ko iminsi igendera igenda uramumenya ukuntu ameze arakoze cyane igeta avuze ati kugira ngo umuhungu n'umukobwa babone ko bakundanye aramuhamagara bagasangira bakagendana Elias avuze ati kubaha ku muntu yubaha mbega Renine Manariyo kugira ngo wowe ugaragarize urukundo uwo wahisemwo canke wowe ufuza guhitamwo ngo bigaragaza gute ubwa mbere bigaragarira mu kiyago no kuvuga ngo ico kiyago muri ko muragira ni kiyago kiba cyubakiye kuki ubwa mbere mwemeranije iki ndakunze ibyimviro bya bano ba jeune kuko umwe wese aravuze ko yumva urukundo mugabo rero no kuvuga ngo kugira ngo neza na neza umuntu mugaragarize ko mukunda nuko ubwa mbere ubanza kumwumva ibyo akura mu kanwa kiwe kuko ngo ikiri ku mutima burya giserurwa n'igico ururimi ruriko ruravuga n'ijambo ry'Imana rivuga ariko rero no kuvuga ngo hariho abantu za gusanga ivyo ari karavuga wewe nyene ubwawe atakintu ataho ushobora kumva ko muri ko muraje umuntu muragendanye rimwe muragendanye kabiri muragendanye gatatu ukazosanga rero ivyo aba ari karavuga ni ibintu bikubaka ukwezi kugahera hariho n'uburyo rero ngo bapima wanashaka aba umukobwa uko agukunda cyane ko atagukunda no gupima umuhungu ko agukunda cyane ko atagukunda no kuvuga ngo mugendanye indwi zibiri hari habo mugendana indwi zibiri mukagendana ukwezi ugasanga abahungu razi ko kenshi bavuga ngo baca basaba yuko baryamana basambana hanyuma ugasanga umukobwa nawe ngo atangura gusaba utuntu udukado kwisabira ikado rero bino bintu ubonye ukwezi kwa mbere kuraheze ukwa kabiri kugahera ugasanga bya bintu nuko umuntu akora ikintu kubera ciyumviriye apana ngo akora ikintu kubera agisavye ndavuga ku makado ugasanga umuhungu ari kabushije ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri atigeze akugora ngo muje mu byo gusambana uwo muntu akenshi ukumviriza amajambo yiwe nayi imigambi agushira muri kazoza kiyo muri ko muraje uwo muntu no kuvuga yuko abari we mukunzi wawe mbega none uvuze gusaba kado hari gihe umukunzi wawe nkuko Floria bivuze ati ivyumviro byose ufise biba biri kuri wewe uriyumvira kwigurira ipantaro uriyumvira kwigurira isaha kwereka umukunzi wawe utokwiyumvira kumugurira isaha ikibazo giherero nico nako ndavuga no kuvuga yuko wewe kwiyumvira kumugurira
no kuvuga ko kado gisigura iki, materialisme gisigura iki. Kado gisigura yuko urinze ugura gakado uha umuntu, c'est un signe yerekana yuko uwo muntu uramwiyumvira ku mutima wawe. Nutamwiyumvira ku mutima wawe umva woheza ukayigura gute? Urakoze cyane. Ego ni yes. Wewe umukunzi wawe umugaragariza gute kumukunda? Ku bwanje je no mbona ko umuntu ankunda canke je ndamugaragariza ko ndamukunda mu gihe ndamuha umwanya wanje. Mu gihe nshobora kuguha umwanya nkakwemerera ko tuvugana kanya kanini, nkemera ko tubonana kenshi, iyo deja ni sinya ya mbere ko ndagukunda. Kubera ntagukunda nta mwanya no guha. Urumva ntaho turi ko turaje. Sindiko ndakumva umva byose bihera mu mwanya. Kubonana cyane yese navyo bintu byinshi urukundo. Mbega none aho nyene ubuze kuguha umwanya, uramuhaye umwanya, muragendanye umwanya muremure mugabo twadukado twakikakanuka nyereka ko uri ku mutima wanje. Muramaranye umwaka, imyaka ibiri. Nibaza ko umwanya Elias ariko aravuga rubu. Umwanya Elias ariko aravuga ni jewe umwanya ndiko ndavuga. Umwanya utabura umwanya wo kumuvugisha umuntu. Apa y'ivyo kumuha umwanya, ariko hariho umuntu avuga ati ko ampaye aka kantu kari ku mutima. Kari ku mutima. Donc aranyeretse yuko anyitayeho. Kumuha umwanya gusa birakwereka yuko jewe ku bwanje kumpa umwanya gusa birakwiye. Kubera ko n'umuntu atankunda arashobora kumpa ivyo bintu kubera ko yibaza ko ari byo nshaka. Mugabo umwanya ni ikintu kigoye gose. Umuntu utamwiyumvamwo biragoye kumuha umwanya. Araguha umwanya kandi atagukunda ariko gusa afise ikigabo ko gupfita. Reka twumvirize Florien nawe atubwire ngene. Je nanje cyo no bivuga ko nuko urukundo de nature ni ikintu citanga. Kiritanga ubwacu. Iyo umuntu avuze ati ndashobora kuguha umwanya nuko kuri we umwanya ubufise agaciro. Hama iyo umuntu avuze ngo aguhe ibintu nuko kuri uwo muntu ivyo bintu ari byo bifise agaciro. Ubundi urukundo aho ruri hose rutanga ivyo rushobora ivyo gumva bifise agaciro kurigo. Nimba gukunza umwanya wiwe akaba ari cyo kintu kinini adashobora guha umuntu wari we wese. Igihe cyose azoguha umwanya ruzoba ari urukundo nyakuri. Nimba umuntu nafise ibintu aguhaye ibintu aba yigoye cyane kenshi bikunda iyo abikoze mu rukundo ku rukundo mu bisanzwe gwamagwitanga. Yego. Urakoze cyane igete. Je nibaza yuko entre ivyo bintu byose tubishize hamwe. Urukundo umugani wiwe no kwitanga. Muga kwitanga sikwa. Kwitanga no gutanga ca kintu uvuga uti je me suis donné nitajije mu kugira ngo ico kintu ndakironke. C'est pas juste umwanya c'est vrai umwanya wacu n'amafaranga niko tuwita ubu. Donc uwo mwanya niwo wari gukoramo ikintu. Nivyo umwanya urakenewe. Mugabo nagira nsubiremo Elias. Nuwo mwanya naho ubuhari mu gihe uwo muntu atakintu na kimwe aguha cerekana yuko agukunda. Tu vas l'oublier facilement. Tu vas passer à autre chose uzokwiyumvira uwundi muntu ku ruhande. Ukiri ngaho nyene. Mbega utampa umwanya uzomenya gute vya bintu nkunda. Donc azoguha umwanya naye nakubwiye nti les deux zirakenewe. Kuko nta kuntu na kumwe uwo muntu azogenda kukuronderera uwo mwanya. Aguha umwanya gusa ataguhaye ikintu na kimwe. Mbega Elias wowe umwanya uri kuravuga kuguha umwanya ushatse kuvuga iki? Kumpa umwanya ndiko ndavuga urashobora kuba uri kumwe n'umuntu akakubwira ati ndagukunda mugabo akazokuvugisha rimwe mu ndwi ati ja kazi karantwaye ega kazi karahari mugabo mwako kazi gahari umwanya wanje nanje ukamenya n'imiburi 5 minutes akanya kanje nanje kari hehe utampaye umwanya uzomenya gute bya bintu nkunda ni hamwe uzoja kungurira mwari ko muvuga ijinisi ukeneye isaha kubera wewe uzi yuko ati ubi bintu bigezweho ni jinisi jewe ntiwampaye umwanya uzi nkundiki uzomutazi ibyo nkunda nico gituma mvuga ati jewe kuri jewe urukundo kugira unyereke ko nkunda mu mwanya mbone yuko ujya muntu il est là pour moi arahari ku bwanje ego urakoze cyane tugarutse kwa Florien yavuze ikintu cyo kwitanga tubona atazi umwanya n'ishafise no Florien wowe uragendanye n'umukobwa ukwezi kwa mbere amezi 2 umwaka waramuhaye ibyo umwanya nkuko Elias bivuga mugabo nturiyumvira kumuha gakato uriyumvira yuko canke wa mukobwa muri kumwe nawe ntaravuga ati uno munsi reka nanje Florien ndamuhe umukunzi wanje ndamuhakana kamwereka ko kame ari uwanje canke dufise twese intumbero imwe dufise turiko turaje aho bari urukundo nkuko twabivuze urukundo igihe cyose urukundo ni ikintu citanga nukuvuga iyo umuntu muhana umwanya uramenya icyo akunda akamenya icyo ukunda
iyo umaze kumenya icyo akunda akamenya icyo ukunda mukaba muhana umwanya ukwiye ni ngombwa igihe cyose yaba guhura yaba kuvugana ugerageza gutanga ikintu akunda nawe akaguha icyo akunda igihe cyose hari urukundo kado ni ikintu kiva ku mutima mbere kenshi usanga atari si ibintu umuntu yenda guplanifika igihe cyose bije ku mutima wifuza gutanga nicyo cyitwa urukundo mu mwanya rero ubuvuze ati jewe ndafashe umwanya mu mwanya wanje mu byo nkora nahaye umwanya umukunzi wanje niho uca wiyumvira ngene ushaka kumuha kado bivuye kandi ku mwanya yaguhaye kuko uramenya icyo akunda nkuko yabivuze Yes Lenine niko bibona nibaza ko akenshi Florian ndavyumva ivyo ariko aravuga mugori Yes nje ngaha ndacafise ikibazo Yes afite uvuze ati aguhaye ataguhaye umwanya ashaka kumenya vya bindi ukunda ashaka kuba wewe azi ko ibigezweho ari jinisi no kuvuga ngo abantu uzorabe neza kugira ngo nomara gushika mu rugo ntibiza have bigukwega kuba umugore w'ingare kuko akenshi no kuvuga ngo uhimbara ivyo wewe ikado yahisemo kuguha yahisemo kuyiguha kubera ko abona ko ariyo yamuneze umutima we wamubwiye ati mbona mengo vyiza yo muhibe urashaka kuba ukunda kwarekana guha karorero hari umuntu yigeze kuba afise umusheri wiwe yarakunda kwambara ishapure cyane arambwira ati jewe vraiment mugabo numva umengo iyo wambaye ishapure ntibimpimbara gose numva umengo sinzi aca muhikado yagashenete ambwira ati nkubu vraiment ndumva ku mutima wanje uhimbawe kandi wa musheri we ntivyamutsitaje no kuvuga ko iyo avuga ngo agiye kumugurira iyindi shapure nundi ntari guhimbagwa no kuvuga ngo urukundo uko ruri twavuze yuko no kwitangiranira mu bisanzwe no kwitangiranira ni senkani hanyuma no kuvuga yuko ubwo jewe Florian ndamutahura mugabo kwa Yes vraiment andacafise kibazo muganga aho naho uwo muntu urumva ko ariho mwanditse avuga ati urukundo wakira umuntu ukwari nico gihe naho amubwiye ati egurevre ashaka umushariza mugana wasanda afise ivyo yemera ku mutima mwico gihe yaramutegetse amukura twa tuntu twakunda ati ni wambara ibi jenga hano shambona ko yirondeye yaba yikunze urumva ntiyamukunze uko yambaye iyo shapure yashamukura iyo shapure ati abarashenete aho niwe yikunze aho ntiyamukunze kuko yaba yamukunda yamuryoherera guko nyene ari Lidi na Jennifer nagomba mbanze ndakwishura amuhaye wenyene bari kado wenyene amuhaye uvuye ku mutima si itegeko ntawe mutegetse ariko rero mu gihe rero biba bigiye mu iyo sense uri kwarabivuga ni cya gihe bicara rero wamanya niho ucuboneka wo kugira ngo amubwiye ati ibi ndabikunda ibi sindabikunda no akambwiye ati ibi ndabikunda ibi sindabikunda ntimushobora guhuriza sinibaze Lenine nuko twinjiye muri iyo deba y'amakado kado c'est quoi en soi kado ni ikintu kinezera umuntu ugihaye le cadeau c'est ce qui signifie gutanga ikintu ifo ko utanga ikintu kinezera uwo muntu ugihaye mu gihe aza kugifundura aza kuba surprise akaryoherwa akumva yuko muri sense twabivuzemo fait biri différent au fait mwebwe muri ko mura pousse du sens ya kado alors que turi muri sens yo gushiramwo les sentiments muri ico kintu turiko turagira c'est pas juste des cadeaux ni bintu umuntu wari we wese ashobora kwerekana apa kuguha kado ashobora kuguha kado tureke na kado dushobora kuba dusohokana siko turi icara mu kanywa gacupa tukicara ibyo bintu vyonyene bikandyohera uyu yavuze ngo gufata umwanya Yes nejo bundi je sais pas yuko ubufise umuntu mukundana mugabo nejo bundi umutipa aza kwicara impande yawe kugira ngo mwirigwane mugumane wa mwanya nyene mugume muri ivyo nyene c'est quoi ces histoires azogenda kwa disanga ego azokora ryari mbanje kukwishura sinavuze ngo umuntu tugumana navuze wa muntu aronka akanya mu mwanya mutafise ndaguha karorero nshobora kuba nkundana n'umuntu uwo muntu icambere ngira ndamutahura ko afise akazi kenshi mugabo ntushobora kumbwira ko wagize akazi kose umunsi wose urabura n'umwanya wo kumbaza ati bite kubera ko waronse umwanya wo kuja muri toilette waronse n'umwanya wo gufungura hama ngarutse kuri Lenine naho wariko uvuga hari ubwoko bubiri bw'amakado hariho kado uha umuntu kubera aka kantu ndakabonye ko mubera urya muntu dukundana hama nkaca ndakazana nkakamuha hariho rero n'iyindi kado uvuga ati mbega basha yukundiki sindamuzi ndapfuye kugura ibi umva ivyo je ikintu ndiko ndavuga umukunzi wawe muha umwanya umenye icakunda hama ni nko kujewe ndaguha ya karorero wowe dufate nta nyamujya je ko ratamwanya ndaguha ntavyo nzi nciye nza ngo ndigoye
kubera ko atamwanya ndaguha urambwiye ko ushonje mpitanira ikintu ufungura nkaca ndakuzanira inyama Simaka ngo aguha umwanya n'umwanya. igete ariko aravuga cyangwa ngo mugende mwicaye nukuvuga n'umwanya. umukunzi wiwawe ari umukunzi wiwawe ategeza kwiyaranja aske Amenya icyo umuntu akunda. Okay. murafashije mugenzi wawe minimum ukuntu Nuko navuze. ukuntu wiriwe Oya, si nuko wafunguye oya, ibintu nuko Ego, navuze reka kumbure turaza kubandanya reka nibutse bariko baradukurikira ko kino kiganiro ari cyugwaruka n'umusi twashimikiye ahanini kubijanye no kumenya mbega hariho urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa mu gihe atamafaranga ahari mwatubwiye ibingene umuhungu agaragaza ko akunda umukobwa n'ingene umukobwa ashobora kugaragaza ko akunda umuhungu kumuha umwanya kumuha utuganuke n'ibindi mbega none dushitse ku itsitso nyaryo ry'ikiganiro urukundo rurabaho atamafaranga ahari nini singomba kudekuraja abadafise amafaranga ariko nagenda kubwize ukuri yuko ugerageje kumviriza wenyene aho twahereye gushikana aho tugeze muri uno mwanya nta kintu nakimwe twavuze kidasaba amafaranga yaba ni kado naho ari mbombo irasaba amafaranga atuma bamake mugabo na amafaranga nukuvuga yuko rero muri rusangi ntushaka kugenda koresha umuntu utagira n'isabune yo kumesura ntazokwimira n'abakene none ntibareshe erega umukene ni ikidabo umukene ni iki aha mu Burundi ndavuga ati nibake barara ubusa nukuvuga yuko amafaranga dushatse kuvuga sinzi urugero washatse kuvugako amafaranga ariyo yodo amafaranga ashobora kubatuma mwafashe ingingo yo kumuzobana abashikana hariya kwa ryasunzu kwa wa musozo wo kubana kuva mu ntango gushika mushike hande ho kubaka hano turagira imigigwa turagira imigigwa amadoti baragira imigigwa ya maita civile bagira bimwe yareka aravuga yete byo gusohokana bimwe yareka aravuga byo kwicara ahantu ati umuntu mugitangura kuvugana muravugana ati duhurira ahantu twicare dusangire no musangire umuyaga n'amafaranga yego yes urukundo hagati y'umuhungu n'umwigeme ariko nta mahera hari rurashoboka jewe ku bwanje urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa atamahera rurashoboka kubera mvuze ngo ntirushoboka no bashatse kuvuga ko bajya bose bafise amahera barafise urukundo ariko sivyo hari abantu bafise amahera ariko ingo zabananiye kubaka hari abantu bafise amahera ariko bama bararyana ugasanga n'abandi nta mahera bafise ariko barakundana je nibaza ko ubutunzi nyamukuru nuko gukunda umuntu amahera nyamukuru ikintu kiruta amahera nugo rukundo kubera ngiye gukunda aho mu guhitamwe tuba duhitamwe abafise amahera kuruta abandi urakoze cyane rurabaho Benita Florian urukundo umuhungu n'umukobwa mugabo nta kanoti birashoboka ego ku bwanje nibaza ko bishoboka cyane kuko bavuze urukundo n'amafaranga ni ibintu vya mbere bitandukanye cyane kuko ahantu hari urukundo wanashaka amafaranga mu nyuma araza ariko ahantu hatari urukundo harashobora kuba amafaranga atarukundo ruhari rero ni benshi cyane batagira amafaranga ariko kubw'urukundo bashoboye kuja hamwe barubaka uno munsi baragirana kazoza keza kuko hari urukundo hagati yabo kwa gusohoka twadukado dusaba amafaranga mw'ico gihe umuhungu nta mafaranga ufise wamige muzo musohoka naka message amwandikira n'amahera si ivyo gusa nuko aho tuvuye mu biganiro twariko turagiranira abashize imbere umwanya igihe cyose hari umwanya habaho gutahurana habaho kumenya ivyo umuntu atanga ko bishobora kuba bitari vy'amahera menshi ariko bikaba umuntu agatanga ikintu gito yafise bitavuye ku mahera menshi afise ariko juste kwitanga no gukunda amafaranga yego igete nawe nibaza ko araho nyene ufite nuko mutaduhaye go rugezo rw'amafaranga kuko reka ndakwereke twese twamye turondera abantu bashingirana mu bo bangana siko la plupart atari bya bindi ushobora gusanga ngo umugabo ngo atunze ngo aragiye kurondera umukobwa ari pauvre juste kubera ari mwiza rwa rukundo niyo rwamujyanye rero ça c'est différent kubera uzura bene abajya abantu bavuze ngo abakene ngo ntibagi abakene standard yacu reka ndakwereke standard irasanzwe ufata umuntu atwara taxi vero ku munsi aca amahera ngaha mugabo uzosanga afise umugore kandi yaragiye kumuresha kandi uwo mugore akubwira ati jewe umugabo wanje ndamukunda kandi cyane kubera n'uwa mbere ivyo amuzanira biri particulier biraho bimeze uko bimeze mugabo nivyo umugabo we wamuzaniye mugabo mwico gihe arashobora kuba yifuza ati naha twari kinga nifuza ko twari moto cyangwa twari moto exactement nimwe ba muri kumwe
nimwaba muri kumwe akaba afise ubwo bushake je nibaza ko mu rukundo ikintu ca mbere kirimo nuko mutahurana mukubahana hanyuma mwese mukabaho gusunikana kurondera ayo mafaranga ko ubu niyo yonyene turiko nta muntu numwe akibaho yiyumvira juste ngo urumva ngo tugira uburukundo ibyo bintu by'abajene bubu no kuri sinibaza ko bigihari aho onye jewe nca nibaza ikibazo tugiye kuvuga yuko urukundo rudashoboka atamahera bisigura ko uri mu makriteri yawe deja amahera arahari mu bintu uraba ucuvuga ati mbega urya muntu arafise amahera mbega urya muntu azonsohokana mbega urya muntu azomatwa tuganuke ariko urukundo warukwiye kumukunda d'abord we la personne en question kubera twavuze amahera arashobora kuba hari mugabo urukundo ntirugugwa ntirugugwa amahera ko ushobora gukunda umuhungu mugakundana imyaka 5 imyaka 10 agaca hada umusore afise inoti cash gaca gutwara wa muhungu mwari mukundanye kandi ntaco mwapfuye nta na defo na kimwe ugaca uhitamwo uwonye aje kurondera ubwo nyene ugaca usanga murabaye okay ivyo rero nca ndavyita gute sinsura kuvuga yuko ari urukundo sinagiye kugira mariage n'uwo wundi kwera urukundo oya ahubwo nagiye kwera amahera ariko vyama vyabaye ego biraba ariko ntituba dukwiye kuvyita urukundo kubera mariage nyinshi ntiziba bose ntibagira ubukwe kubera bakundana ariko none gariye wowe waje kuraganira umuntu ati nzogukunda gushika gupfa kwanje utamukunda cane gose urafise amahera uzongaburira uzontungira abana ndakubwira ati umva je nawe gushika Denine gifashe gute hariho umuntu yigeze kutwandikira aratubwira ati mbosi yatubwiye ati si blague jewe ndiko ndababwira atari ko ivyo ngomba kubabwira no kuri kwiwanje jewe umusore yaraje ndabona ko ari chic ivyuma afise forme nyene ati mugabo rero ndumva ndamukunze uwo mutipe yakuriye kwa onkle wiwe ati mugabo rero mva yari mu buzima nyene busanzwe mugabo wabo yari famille modeste ati ndamukunda maze kumukunda agiye antwaye ngo nje kuramukanya yantwara kwa onko wiwe ati cyabaye nuko twaravuye turagira mariage mu buguruguru bwinshi nyene ati hanyuma tumaze gushika iwiwe ibiga batuzanira birahira bimaze guhera après 2 semaines no kuvuga yuko icaje igurikira nuko umukobwa arabuze icagira arabura ingene agaragaza kababaro kiwe yaciye afata imbabura ajana hanze acayicarako ati nibikiga sheri wanje vyagenze gute ati biga ndiko ndashusha gwa rukundo ko rwagasha Renine ukiri ngaho nyene aho si kibazo c'urukundo nukubazo ni kibazo c'uko umuhungu ntiyigeze mu byukuri ntiyigeze amwereka naho nyene nuko rukundo uzorumenya ntiyigeze amwereka oya ntiyigeze amwereka ukuri ntiyamweretse amahera amaze kugenda baciye bavana kuko ico gihe nta rukundo rwari ruhari yaje kubera ibintu bimaze kugenda baca bavana muracari bato ninde muntu numvise ko na Bible murayisoma sivyo ariko kuva ikintu bita urukundo kigitangura no kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko umugabo ateza kuba umutwe urugo akongera ka umutwe w'umugore wiwe no kuvuga yuko rero ibi byose ugiye kubiraba eske wewe woba umutwe uparanganye iyo umutwe umaze guparangana ibindi byose nta nakimwe gisigara gikora none Garenina ntaguciriyemo ushatse kuvuga ngo umutwe uparangana ushatse kuvuga haba habuze amahera canke haba habuze vision imbere y'urukundo ku mutwe w'urugo ni nkoko ndishobora kuvuga tuti umuntu baramugize umuyobozi wa societe runaka mugabo iyo societe nta mafaranga ifise no kuvuga yuko ndishobora kuronka irafise imigambi irafise n'uburyo ishobora kwishikako iyo nta mugambi n'umwe ukunda atamafaranga urumva Renine ushatse kuvuga oya ushatse kuvuga ko mu gihe utazoba ugishoboye ubuzima n'ibintu bihinduka mu gihe utazoba ugishoboye kuzana amahera amahera twahereye ku kuvuga sinzi ko yatawe yariyo nta rugezo baduhaye ariko batubwiye bati mu bisanzwe amahera batubwiye ariyo yose najya amahera afasha ku Renina sohokane Rosette Floria sohokane Riese agakado gahuzu keza hama hazogera igihe bwa buryo bugumye bwongerekana muzoshinga urugo mwubake mu bandi ariko bibuze mu gihe uyu munsi wabikora bibura gute kubera ubuzima burahinduka bibura mugabo abarondeye amafaranga bibura mugabo byarahabaye birashaka no gushika ntibihabe we wavuze ngo ndumutwe kubera ko je contrôle tout ndi hariya hejuru il est censé veiller sur sa famille il est censé veiller sur la famille et lui-même a créé abantu baragana gute bavuga ati mu magogwa no mu marushwa dufate na karorero sindabikwifurije birashitse kino gihe uri incapable yo kuzana amahera ya rasio ntukira umutwe
umugore aca acika umutwe erega amahera twavuze si menshi Ntaco. sivyo najya yo gufasha kugira ngo urugo rubandanye rubaho Ntibigishoboka. wewe nkari Ntabyo yese bishoboye sivyo wewe. wewe nkari yese sivyo uri mu rugo uno munsi umugabo yavyutse ko umugabo ategerezwa gukora vyanka bikunda si twebwe c'est la bible ariko urakora ukabura banza wumvirize Urakora ukabura. ategerezwa gukora Twumvirize Turiko akatubwire. turiko turumvikana hanyuma mu gihe rero wakoze nuko iyo ubuze nta muntu atabizi bo twe tumaze kubibamwe turavyumva nuko umuntu niyo baba ariko baraguhanura abandi bagabo barakubwira bati ejo nivyanka uratuma ujya ideni turi kumwe uratuma ujya ideni but nukuja hamwe ukavugana n'umugore wawe on doit travailler mutezo gukora kugira ngo bwa buryo ntibubure jewe ikibazo umugabo ya byabisho bishuri kurambwira ejo nakubesha yese aho tugaruka ni hahandi ibyo ukora urukundo muriko muravuga mwebwe n'ibishobisho ni ressentiment ni hahandi kugirishwa n'ubutoni ko novuga voilà ibishobisho Tinova nta musi n'umuzotwenga sivyo nta musi yese azotwenga umugabo atashe 2 fois 3 fois atarazo ihari utafunguye n'amabanga nakubwire ntibizokunda urukundo igete ariko arakubwira bon urukundo Yesu ariko aravuga Ni emotionnel. nigo natwe turiko turavuga ntabwo ruri emotionnel si urukundo rw'umuntu Oya, si si urukundo ibishobisho. rw'umuntu yicara Reka tumwumvirize. si urukundo rw'umuntu yicara si urukundo rw'umuntu yicara ngo areke kurondera ubuzima Mm. ni urukundo rw'umuntu afise intumbero y'ubuzima agerageza uko ashoboye ha mu buzima twese turabizi naho mudukurira muramaze kubona ko uwurondera cyane atari mpaka caronka ubwo nyene birashobora gushika uno munsi ukabura ejo ukaronka urashobora gutanga urufise ayo mafaranga ushaka umugore akwita umutwe mu rugo ejo burakeye amafaranga aragiye bitakuvuyeko none uburindura umutwe canke utumbereye uca hejuru ucikumbure iyo ufise intumbero Umurizo? oya ntucuba umurizo ntucuba umurizo iyo ufise intumbero umva nakubwiye Iyo ufise intumbero je naguhaye akaroyo Florian wagiye warondeye wabuze sivyo uragiye urarondeye urabuze uciye wikawusha nta n'ideni usabye oya ntiwikawusha ahantu hari urukundo twavuze ko habaho naho kwitanga roje ndiko ndatumbera nakubwiye kuganire yakuri uyu yavuze ati umugabo yaricaye niwe yagiye kubaza umugore kubera ko yicaye ku mbabura comment est-ce que umugabo agera ansa umugore agera mu gihe wowe wabonye yuko bazanye ibintu okay ivyo bintu bazanye Kandi byari byinshi bishobora mu no nzu. kubaza ati hewe vya bintu birahera canke avaye ko ivyo bintu bihera ugira umbye ko yagiye kurondera akabura n'ibihumbi 2 none yo kugura Nagenda amashara kugira- ntaguciriyemo Automatique. urumva byose aho bigaruka kuri fondation rwa rukundo rwanyu Sivyo ndiko nimba ndavuga. mwahuye mufise amafaranga bigashika Mempa. kabura azokubaza ati Mempa, byagenze gute. abari Ariko nimba reka Aho mbaze twari ko Florian dutanga Florian mbega kwenda. none birashobora gushika barahera. mwaratanguye Mugabo mukundana kugeza urwaye. igete mwarakundiye mukundana muri babiri nta bicu mwari bwaronke murabandanya dufate miko muriga misegonde miko miga université murahejeje amashure mugabo uri kumwe n'umukobwa mwari mukundanye biri mwasangira twose muhejeje amashure haraheze umwaka umwe uragiye kurondera akazi gukora imuyinga umukobwa asigaye ngaho ibujumbura ukaza wumva allo narose umutipe Maria Gizoba mu kumunani yarose amafaranga eske ikiye gihe mwari kumwe mwari mukundana uno munsi none nabo bashiye badanana nigiki kibaye okay nkuko twatanguye tubivuga Lenine yabivuze kare urukundo ni ikintu umuntu atovuga ingene asigura ariko intumbero yacu iragenda gushika alafa iyo bishitse akagira ikintu nimba haje amafaranga menshi wa mukobwa akagenda ni ikimenyetso kimwe cerekana ko rutari urukundo n'ubundi yari amafaranga ariko wari umuryoherewe kandi nawe ni ikimenyetso cerekana ko rutari urukundo yari amafaranga cankwe naho umukobwa yahora akunda ariko yagize intege nke nico gituma no mu ndirimbo nyinshi twumva imisi yose iherezo ravyerekana uwo mukobwa arashobora kuhogata canke naho uwo muhungu avuye ko kwera atamafaranga agira ejo agatera imbere umwe yakurikira ko amafaranga akaba ari wamanuka kuko ubuzima buca urubanza uko rushatse ivyo ndavyumva kandi cyane mugabo jewe aho ndi sinzi kurantahura Florian aho ndi ndiko ndakubwira ofete dutegerezwa gukora turonka tutaronka dutegerezwa ivyo twese gukora twavyemeranije ivyo twese twavyemeranije nukuri bisigura iki ndi hariho nta muntu ashobora kubeshwaho n'urukundo hamwe n'amazi ntibishoboka urukundo twavuze amazi ntushobora kuyabiriza wopfa igete na Lenine urukundo twavuze ariko mwagumvise ni urukundo gwitanga ni urukundo rugerageza uko rushoboye ubwo rero nakubwiye niyo rwicaye si urukundo rwicaye urukundo turiko turavuga urukundo turiko turavuga ni urukundo ruriko rurategura
gutegura umusore n'inkumi kugira ngo baze bashike babane. mu ntumbero yo kubana Yego. hanyuma no mu nyuma baze babane kwa kundi nyene ni ukuvuga ngo ubwa mbere je nanabivuze ifo ko abantu bitangiranira ubwa mbere uko kwitangiranira rero ni ukuvuga ngo ni ukuvugana uko kuvugana no kuvugana kuja inama n'ingingo kuri buri kintu cyose ejo umugabo arashobora kubura umugore akaronka umugore arashobora kubura umugabo akaronka ni ukuvuga rero yuko mu bisanzwe ingene vyategezwa gukorwa mushira hamwe ibintu byose mubikorera hamwe ubuze akabimenya nawe abuze nawe ukabimenya hanyuma mu ico gihe ya mitwe ijya hamwe nako ndavuga ijya hamwe mukaganira mukavugana uko biri bugende mugabo kirazira kuca uja ko ngo wikawusha ntaguciriyemo aho ndagushigikiye cyane Nine dushaka kutwereke ngene ugo rukundo tegeza kujana para avec amahera. yego uru rukundo ruja an application avec amahera nkuko nabivuze kubera ko amahera sinzi ko urumva abantu bavuga ngo amahera ni byose mugabo abandi bakavuga bati amahera ntagura byose ni bamwe si Eh? bose eh bandanya si bose amahera navuze ko bamwe bavuga yuko amahera Yego. akora byose abandi bakavuga ati amahera ntakora byose kuko irevre hariho ubudoro bakunda gutanga ati amahera arashobora kubaho umugabo sinzi ko yavuze canke Yes, Yego. yes. Byose ati yabivuze. amahera arashobora abafite amahera bose ntibafite urukundo ni nk'uko n'abafite urukundo bose Badafise amahera. badafite amafaranga kandi n'abafite amahera Ariko bariho bafite abadafise- urukundo barafise Ariko mugabo abafise bakiye ku rukundo apana ku mafaranga yabo eh barazi ko amafaranga ashobora guhinduka ingufu z'ivyo bintu byose bahagaze ku rukundo amafaranga aza gukurikira imigambi n'intumbero y'urukundo rwabo abo bantu iyo amafaranga haba canke atahaba nta gihinduka n'abantu bakundana barapfa Sinzi ko mwenye- barapfa bicwa niki Reka- ata amafaranga hari barapfa none bubaho gute badafungura Reka Nine bitubwire. Baravuga Eh. ngo uko kundi kandi ati urazi iyo uri kurarira uri kuri bisi niyo uririra mu modoka biratandukanye urazi wa muntu basi reka dushire muri logique basizi tubona twese siko reka dushire muri logique jewe nafise umutipe dukundana siko uwo mutipe dukundana turakundana kandi cyane umugore abizi umubiri n'umubiri siko n'umutwe ni different ni hahandi n'umuntu ukunda urashobora kumukorera ikintu reka dufate akagukorera ikintu kumva yuko kuri wewe ico kintu udashobora kukibabarira imbabazi zawe wumva umengo ziri reka dushire ku ibintu dukunda kubona umutipe arakuvanze sikura umukobwa canke umukobwa arakuvanze uri umutipe ko twese twagumye dushira yuko umengo n'umukobwa n'umuhungu wenyine na lisanse kuronka amahera abahungu bubu basigaye bakunda abakobwa bafite amafaranga Renine yatubwiye ngo atazanye amahera ntabakira umutwe abahungu bubu basigaye bakunda ngo ntabakira Kuko ata umutwe rukundo gisigura yuko kuko ata rukundo ruri imbere hari c'est pas amafaranga juste ngo abatipe bari censé kuja gukora no n'abakobwa on est censé travailler kugira ngo dushike kuki kuri ca kintu ego nzogukunda Uronke bwa mugabo buryo. nzogukunda mugabo sava buti hakwa je nzoronka umwana hamaje ndaho umwana nza kubura impuzu ndamwambika abavyeyi banje bararondeye mu gihe barondeye naje ntegerezwa kurondera umwana we wanje tukiri ngaho nyene kandi rero na wa muntu dukundana ategerezwa kurondera rero nivyo nagira nshike ku kintu ariko ndakubwira nti wa muntu arakuvanze murakundana siko uramukunda kandi cyane arakuvanze cyane aragukorera yandi mafuti adashoboka udashobora no kwihanganira siko tunafate mu bantu babana niho bibabaje cyane kuko abo mu mukiriya ahora sishobora no kumuheba nibisanzwe none ndakwaza ikintu kimwe araguhevye murakenye akuraje ubusa araje abantu ubusa ayanse kuberihira minervare ace yongera ashobora no kagende no kuzana n'uwundi mugore ku ruhande ariko ngerageje oya ugacuja munsi y'imvura ukanyagirwa hari uwundi bagirira ivyo mugabo wewe watanyagirwa kandi umwana wewe ngerageje kukwishura ushatse kuvuga ko abafise amahera aguciyemo bitameze co kimwe bidafise impact imwe oya mugabo ntibiza nivyo nariko ndavuga nivyo nariko ndavuga tube hayaliste tube hayaliste exactement hengiki urukundo birashobora gushika ukagenda ku muntu afise amahera gusa ntituvyita urukundo si urukundo nagiye kubera afise amahera nivyo oya ntuzoba umubabariye kubera umukunda umubabariye kubera uvuga ati ndamutse ko njehe aba bana ndabatware he nzosubira kurya si urumva mu gihe umviriza mu gihe uvuga ati biri moi supportable je sinakubwiye ngo abisuporte nakweretse gusa nti le truc est que dufise abagore babiri bari hamwe sinakubwiye ngo umwe ngo amukunde ngo
wundi areke wanashima wa wundi adakunda wa mugabo wiwe nduma canke yagiyeyo mugaka wa meme certain moment umuntu mwabanye umwanya ukwiye certain moment murakundana certain moment mutegerezwa kumugirira amasantima na utazi bivanye n'ivyo gukorera pas toujours birashobora kwanka hari abantu igituma igete ariko aravuga ukuri nuko ntiwana ndakubwire abagabo mu gusaba ikigongwe abagabo mu gusaba imbabazi nukuvuga yuko ntibavuga ngo pardon atanga ikintu niba abadaye amafaranga atayafise azotanga iki wa wundi nawe yavuganya agiye inyuma ya bisi bigenda gute uko sukubabarira mbaye impressionné na katumhaye uko sukubabarira uko nukunumya umuntu yani umwe wundi nawe azoba impressionné niki wa wundi nawe atagira amafaranga azosha bigenda umwe wundi arashobora gutahura ko hari urukundo yego reka twumvirize Florian nawe ingene cyizira akantu gato gute ntaco mu gusaba ikigongwe oya ntaco reka mbanze mvuga akantu gato icambere na mbere mu gusaba ikigongwe mu gusaba ntibarinda ko ntahura mu gusaba ikigongwe ubikura ku mutima kuko ubuzi ahabaye ikosa hama ikindi nk'ivyo avuga ngo byo gutanga iyo umuntu akubabariye imisi yose kubw'umunezero ashobora kugira icyo utanga ukagitanga ariko muri ka yawe ntihakenewe ikigongo cyo gutahura ikosa hakenewe juste ko umuntu aguha ikintu kugira ngo oya umvirize Lenine yavuze ngo umugabo mu gusaba ikigongwe basi yakandabereke basi je sinzingira nuko nagiye mu maforum y'abantu b'abadamu benshi urumva ikintu cambere akubwiye ati je umugabo yararankubise mugabo je yaje kungura igitego biba biheze nakera bakubwira ati umugore nakubitwa akubitwa igitenge kumukubita arazanye cyo gitenge mugabo mu nyuma aramusaba ikigongwe igitenge baguhaye kugira ngo wibagire ibyabaye utahokoresha igikosa n'igitenge baguhaye arazanye amaturo yo gusaba imbabazi ikibazo jenshi ndakubaza igete nimba umuntu bisigura yuko wa mugabo ntaco yagukubise mugabo aciye akuzanira igitenge bisigura yuko umviriza ibintu birashoboka no je navuze ni amaturo basi reka ndakwerekeza reka wewe wabitahuye nawe oya reka ndakubwire uko jewe ndavyumva bisigura ko nimba jewe ndi umugabo nkaba ndafise amahera nzogufata uko shaka kubera ko ndazi yuko ninakuvanga acagukubita igitenge bice bihe ejo umvirize ninakuvanga azuza aragukubita igitenge bihe bisigura yuko ninakuvanga jewe nzogenda kukuvanga alezi ko namvuga ati ndafise amahera yawe ivyo nukuri bisigura yuko ejo kuva kera narindi tureke no gufata ibintu by'abagabo n'abagabo umuntu wamugiriye kosa ubanza kumuzanira ituro no ituro rivana ariko amatora aratandukanye ubanza kuzana ikintu bazi nigera iyo cyose nakubwiye naho mugurira imbombo iyo mbombo ukayizana washika imbere y'uti nukuri ndazi ko nacumuye cumura mbizi kandi nibigiranga hano mu karorero watanze ukuvuga n'umutaxivera afise icyo atanga n'ahari gito wagikompaye n'umuntu ari ahantu mu bundi butonzi uyu mutaxivera aza guhokonesa ikosa ryiwe atanga akantu gatoya uriya nawe ntaho konesa ikosa ryiwe aza gukora nka Lenine Florian na igete nini umwe wese ahageze mugabo gukunda ata amafaranga birashoboka nibyo turi birashoboka cyane jewe ndafise ikibazo inyuma yaho ikintu je ncangoma mbaza none nimba uwo muntu namugiriye ikigongwe kubera ivyo bintanzaniye est-ce que iyo pardon yari sincère jewe je préfère mille fois reka havuga umuntu reka duhana ijambo ntacyo reka akarorero ko mu rugo basi tukareke ko mureka ashobora kuzana confusion turi mu bijanye n'abahungu n'abigeme turashika mu rugo yego mugabo ni imisore n'inkumi bitegura kuzoja kubaka izabo kuko urugo no kuvuga ngo intanga ibaye mbi burya niherezo bego kugira ngo ribe giza rero nako ndavuga ati ibi by'amafaranga ariko aravuga n'umuntu ibi byo gutanga ikintu uzurabe no mu imanza zigamanza bavuga zo abashinga ntahe iyo baciye imanza urubanza rugahera est-ce que utagucyo nyene
barabahuje data wanje babandi baje kubahuza baza baca si ya nyungu Mugabo niwahura n'umushinga ntawe w'ijambo Ubwo turiko agasanga ntacyo turavuga. ufite umuterekera ntazova ngaho atagucirira urubanza ngo nuko udafite ibyo utereka Oya, oya ntabwo gusuzugura oya je ikintu ndiko ndabaza urubanza ntibaruca imbura umurundi urwo rubanza ntibaruca kubera izo nzoga utazizanye kuko bashize imbere inzoga ariko ku bashinga ntahe reka jewe ndababwire Duhana ijambo. reka ndababwire jewe dufate sinubatse umuhungu dukundana arangiriye ikosa jewe ce que je préfère 1000 fois 1001 fois nuko mbona ko yansabye ikigongo biri sincere bivuye ku mutima kubera yuko ntacyo kuguriye nta kubera ko ahubwo unazanye n'ikintu mbega unazanye n'ikintu uri kuragura iyo pardon kandi nimba ayiguze uyu munsi neje azoyigura nahigeje azoyigura pardon iri sase kuba ivuye ku mutima je regrette je demande pardon urumva mugabo mu gihe rize ndakuzaniye narakosheje ariko Range Rover iri hanze urumva neje uzosubira uzovuga ati ndafite amahera yo kugura urakoze Riese kubureka tubandanye n'ikiganiro n'amafaranga biratandukanye urakoze cyane Florie Renine ati kumbure cyo kimwe na Igete ati atamafaranga hari je mbona urukundo rudashoboka Riese Florie ati urukundo rurabaho naho usaba ikigongo atacu utanze birakunda mbega nta mafaranga hari mwico gihe ingaruka zisha ziba ni hegari nini ubwa mbere bwo iyo amafaranga hari nuko twavuze n'ubu nguma ngaruka ati nta rugezo twatanze ko umutaxivera afite amafaranga ujya yikorera imizigo hari ayo kandi rero nukuvuga ngo ateze kumenya inshingano ziwe zo mu rugo yuko umugabo ategerezwa kunezereza umugore wiwe sije nabivuze c'est la bible c'est pourquoi n'abatari bake utegerezwa kumenya ati mbega umugore wanje akenera iki n'abagore bakamenya inshingano zabo ati umugabo wanje akenera iki rero nukuvuga ngo dutegerezwa kubitangura mu gihe turi muri fiançailles nico gituma uno musi abantu benshi bakunda kugwa or ya fiançailles benshi ntibazi mbega muri fiançailles bakora iki uno musi muri fiançailles usanga umuhungu n'umukobwa muri ibyo nabyo ni n'ikindi kiganiro twokora tuko turavuga habuze amafaranga wabuze amafaranga yo gusohokana n'umukobwa kumuha agacupa kumugurira akagakado ingaruka zisha ziba kuri rwa rukundo n'izi ubwa mbere bwo hariho abaca bigira ubwa mbere kugenda ni iki ubwa mbere abantu nk'abakobwa dufate nk'akarorero abakobwa ara majority n'uburi yese ariko aravuga gutyo ndazi yuko nawe nubwo barabufise ati mbega none ngomba kubaka nzobaho gute iki kibazo cyo kumenya mbega nzofungura iki mbega nzambara gute mbega nzogira gute ubu bwoba butegeza kuhaba mu gihe icyo cyo cyose umuntu akiri umuntu ngaha ku isi hanyuma ingaruka igira kabiri nuko biragoye kwizera mu gihe umuntu akarakubwira ngo mfise imigambi iyi tuzobana uku utabona mbega ariko akora iki kugira ngo ivyo bintu muze mu bishikeko urakoze cyane Renine ati urukundo nyakuri rurashobora kuba guherekezwa n'amafaranga ari yesi nta mafaranga hari mugura urakundanye n'umuhungu wawe mbega urukundo rurabandanya canke birashoboka rukaherera ngaho cyane gose mu gihe ari urukundo nyakuri urukundo ntirushobora guhagarara ngo ni kubera ari amahera kubera amahera ni ikintu kironderwa kikaronka ariko urukundo sinshobora kurugura amahera ujya muntu ndashobora kumuheba kubera adafise amahera nkagenda kuri ujya afise amahera mugabo urwo rukundo sinzoruronka mugabo amahera nitwakora twese hamwe dukundanye amahera tuzoyaronka urakoze Igete urukundo amahera yabuze mugabo mwari mukundanye n'umuntu imbere yanyu ntaho ubona ingaruka n'izihe ingaruka z'abantu bakundana atamahera bafise ingaruka cyane jewe mbona nizuko muba mutabihereyeko kubera la plupart mu gihe cinshi iyo umuhungu aza kuresha umukobwa kenshi cyane nari yese nawe ntubaramaze kumuresha ndibaza ko abizi nta muhungu aza akwereka yuko ari yifosha atagira amahera namwe nta numwe aza kwereka ivyo areka kukwereka ko afise menshi ngaka meme arakwereka ati ndashoboye kuja kukugurira ifanta basi naho ntashoboye kukujana muri Belvedere ndashoboye kukujana kuri Plaza ntabyo kwicarika cyangwa kuri kiosk siko kame mukangiyo fanta nico gitumbura rero ugo rukundo rutagira amafaranga c'est vrai nuko twanse kuvuga ku rukundo umuntu a force yo kuburi kumwe n'umuntu a force yo kuburi kumwe n'umuntu c'est vrai urukundo si bose baronka rero uko twagumye dufatira ku muntu ku bantu basanzwe ku muntu asanzwe afise uwundi muntu akunda agaca agenda ku aho jewe ndagushigikiye mugabo si twese turonka urukundo si twese turi sanse kuronka ngo ba mseur
kuko muri urwo rukundo mu gihe uri kuravuga nuko Josu yamuhoze nuko ndi mu rukundo ndi mu rukundo ntushobora kuba mu rukundo n'umuntu adahari uba mu rukundo n'umuntu ahari muri kumwe mugendana musohokana rero iyo muntu mu gihe utamuronse naho erega turacakundana ugiye ko abantu bose wakunze mwakundanye muri relation aribo wakunda vya urukundo nyakuri urukundo ruragaburirwa urukundo rurahari twese turafite urukundo mu mutima mugabo turaruvomera nuko kuruvomerera nayo amahera ategerezwa kujamo uko nta kuntu nakuma muzo no musi rero yabuze no musi amahera yabuze abuze rero ni hahandi nyene mu kugira ngo abure nuko atasuse y'ahantu wigeze kwiyumvirira eske ubwo rukundo rurabandanya cyane ntimwigeze murabwo rukundo iyo rugiye kuja kora mutaravye iyo rugiye kuja ntimushobora kuruvomerera ngo rurabandanya canke ruhagarara ntirurisanse guhagarara bivanye n'ukuntu mwarutanguye oya je sinibaza yuko ngo kubera ngo hatari ngo mahera ngo menshi oya mugabo muri urwo rukundo mwe mwaragiye gukundana mwakundanye hari ibintu mufise ivyo bintu muragerageza kubigarda canke kuvyongereza bidakunze kuko twese ntidushobora gutera ngo tuzane ngo dusarure bidakunze mugerageza ukundi kuntu ariko hakabaho iki hakabaho kuvugana hakabaho gutaruhurana hakabaho kubahana hamwe urukundo rukaza ngo urukundo ruraza mugabo hazoba hatanguye kubaho ubwo rukundo nigwagumaho ya mariage muzikora gute ya mahera zoza ubwo rukundo rigwaha hakaba n'ukubahana no kurondera surtout amafaranga azoza igete mwaronde muga mahera yasekuza kandi murakundanye muriko murasaza ugeze mu myaka 45 mu gusorara kugisenga aho ntimuko muraronde ushatse kuvuga yuko ababura bose bataba baronde nimba umaze kubona ubuzima tubayemo Florie yego jewe ku ruhande rwanje nimba igeta amaze kubona ubuzima tubayemo abarondera cyane sibo baronka hari n'abamaze umwanya munini barondera hari n'abaja kuronka novita mu busaza bwabo guhera mu makaunt kwambe cyo kuduga n'abaronka bitabagoye canka ababitangurana hama mu nyuma bigaseseka donc jewe cyo mvuga ku bintu vyerekeye urukundo nuko umushinga w'urukundo wubakiye ko niuza kuba teste mu rugo rwawe iyo wubakiye ku mafaranga rindira amafaranga gahera turaza kubona urukundo rwawe rwarigo iyo wubakiye ku rukundo amafaranga niyaza ararenforce urukundo niyagenda urukundo ntiruba déplacer rurasubira rukagwana kuko amafaranga ni ikintu kiza shaka kagenda uko gishatse wowe kubwa wati urukundo naho amafaranga yubura canka akaguma hari urukundo ndemeza neza yuko intumbero ni imwe imana nayo nihezagira ishakira urakoze cyane Lenine amafaranga yabuze byaheze kumbure haraho bishitse rukundo rurasambutse umukobwa yashara nk'umuhungu afite amahera menshi yamutwara nico gihe nyifato ku muhungu cyangwa ku mukobwa ibiya yaragiye kubisigura neza kandi nakarabivuze neza Florian mugabo rero ikibazo gihari ni kimwe ubwa mbere nariyese yabivuze ati birarondegwa amahera nayarondegwa ashobora kuboneka cyane ntaboneke but igihe wagenda kumurondera wamubwiye ati jewe n'ukuri ndafise imigambi kandi iyi migambi ndabone ko birahinda bija igete nawe tiburya rero nivyo nukubanza kuraba mbega muri ko muraja hehe ariko rero imigambi ihari wanashaka uno munsi abajene benshi n'aba escrow gute araza akakubwira ngo afise imigambi akakubwira yuko muzorondera kandi muzoronka nukuvuga rero wa mukobwa mu mutwe agumiza yiki ko muzorondera kandi muzoronka aravuga ati kubera uryo mutipe namukunze nabonye ingena meze ndabona kandi n'umusore w'imigambi mugabo hari abantu bakarimi karyoshe ku migambi iki nakikubwiye ubona ati vraiment yakiremye yahejeje maze no mugaca mufata ngo muragiye burya umukobwa uzosanga numwe kwijana uzosanga avuga ati iyo turiko turahinda tujya arinde nko kwa mugwiye ati imyaka 220 ningahe iragiye iraheze atacho urabona mushitseko imekajena nkakubesha nibake azoronka umuntu ari pre kumutwara n'imyaka nakantu ariko aregereza menopause wahagara yes bibungabunga oya jewe ico navuze siko yavuze oya reka ntaje nina heze turahandi jambo rero no kuvuga ngo ubwa mbere bagire attention kuri départ y'ivyo bagiyemo d'abord uhanura urwaruka rukora dukwirikira yego nivyo ndiko ndabahanura baba bakobwa bana bahungu barabe départ y'urukundo rwabo rugamijiki iyo migambi bariko baravugana ikizere bafise bafatiye ko nikihe hariho abantu ashobora kuvuga ati mbo papa je warafite amafaranga ndabona ko départ yanje izoba ku mafaranga aya mafaranga bavuga abavyeyi babaha canke ibisigi babaha biragoye kugira ngo ushobore gukora imigambi muri yo
ni hamwe uzosanga umuntu afise 200,000 nawe utanguze kumure 20 million muze muhure wewe umanuka nawe arikaraduka ivyo birashoboka rero no kuvuga ngo ubwa mbere bwo barabe impanuro ya mbere nuko bateza kuraba iyo bagiye ivyo bagiyemo je teme nanje je teme mufatiye kuki je teme ihagaze kuki Elias jewe ico ndabivuga ko nibaza ko atamuhungu numwe yo kwifuza ko umuntu bazokubakana ikintu ca mbere yo murabirako yo bara amafaranga sinibaza jewe ikintu namye mvuga je suis réaliste ikintu kirashobora gushika mugabo cita izina nyaco jewe ndashobora kuba nkundana na Florian mugabo kubera atamahera afise nkamuheba mugabo namukunda uwo wundi ngiyeko since ndamwita ngo ndamukunda ngo ngiye ngo kubera urukundo ngiye kubera amahera ngiye kubera amahera uzokubaka nivyo twako turavuga atarukundo ntibikunda ko wubaka ni bya bindi urumva ni bya bindi jewe ndaba umufuko wiwe ni hahandi mu gihe atazoba gifise ntafise nyene mugabo nasize wa wundi nkunda nico gituma je ndiko ndavuga ibintu tuvyita amazina yabo ntidutinye urumva ntidutinye nimba umuntu umugiye ko kubera amahera n'amahera niyahera kubera we washaka iki washaka amahera wewe gabo uhanura urwaruka uno munsi rutanguye urukundo rutanguye kurondera imisore inkumi ubahanura iki jewe ico nababwira nuko ikintu nyamukuru ari urukundo n'urukundo ni ikintu umuntu agukunda ntaho bihuriye n'umuntu aguha ibintu byose wifuza urakoze Florian impanuro cankwe impanuro uko kumviriza ko bagenda mu rukundo jewe vraiment impanuro notanga kuba jeune wose canke abandi bantu bose bakora dukurikirana nuko fondation ikintu cyacu cyose yo burukundo kugira ngo tureke gushira amaronke imbere ni naho hava ubuhemu niho hava gucana inyuma kuko amaronke ataje urumva nta nakimuba bubake ariko hari urukundo ibisigaye byose birarondegwa yego sinzi ko nyemerera kongera kakantu gatoyi noshaka kuvuga mu gihe ugiye ku muntu kubera afise amahera nta muntu yigera buwa mbere mu mahera ntibyigera bibaho ejo hazoboneka uwumurusha ejo hazoboneka uwumurusha none wewe ni wiruka inyuma y'amahera uzoruhuka ariko uzokwama misi yose ubona uwumurusha ariko uzokenera gufungura uzokenera voilà nibajana ibishobisho yebwo nivyo nibajana ibishobisho byose birakenewe urukundo n'amahera byose twabonye urukundo amahera ubwa mbere amahera yagiye inyifato bace bagira ubwa mbere ingaruka twayivuze yuko ingaruka arumva ni hahandi nyene muracanamo kubera ntimwayaze ntimwabivuganye ntimwahereye hamwe ngo mubiyaga ivyo bintu kuntu bimeze umubwira uti finalement turaja gusangira mugaba ya mahera nayo naguranye ntazoze kwishura amadeni y'ibintu wamuguriye mutararongorana urumva rero ivyo biri different impanuro noha abajene yaba bahungu yaba bakobwa nukuri je sinzi kubandi ariko nukuri ibishobisho bigabanuke ubwo rukundo Imana yaraduhaye nukuri dufise urukundo rwinshi mu mutima cyane ntibibuza yuko ubunyene mwese ngaha nababonye n'ijyambere ariko ndabakunda mugabo hari ikintu cambere rondera tuvuge rondera amafaranga apara hagati y'umungu n'umukobwa iya uri umukobwa rondera amafaranga kora ikintu gisanzwe kora ikintu gito mugabo rondera ayo mahera yaba uri umuhungu ntuwiteho cyane kujya kwiruka inyuma y'umukobwa utararondera ayo mahera kuko ni wayaronka ayo mahera kame muzoronka umuntu akora ikintu kijanye nuko bishaka murakoze cyane sinzi ko novuga ikintu akajambo kamwe kanyuma jewe nagomba mvuge gutya nimba ibintu bimeze uko ntituzosure kuvuga mu isengero ngo dans le meilleur et dans le pire ndafise umugenzi wanje je yanyibwiriye ati je sinshobora kuvuga dans le meilleur et dans le pire je nzovuga dans le meilleur et dans la vie kubera ko ndi imbere ya patiri ndi imbere ya pasteur mvuze dans le meilleur et dans le pire harageza amagorwa jewe nciye kubera kugena umva wagiye ngenda bisigura Elias arakoze kumbure n'impanuro twazitanze bamwe bati abasore abigeme turabe ntidutwagwe n'ibishobisho urukundo ruravomererwa abandi nabo bati urukundo mu mahirwe no marushwa ntituraba amafaranga tugende bukebwe murakoze cyane ni gaha igiganiro isangano ry'ugaruka no munsi dushiye tukirangirira reka shimire abatumire turi kumwe ngaha muri studio Renine Mana ariyo wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze cyane urukundo n'amafaranga bikenewe byose mu buzima. urakoze cyane Liese Ingabire nawe wakoze kwitaba buno butumire. ego mwakoze kudutumira ariko ngira ko mvuga ati umuntu avomerera igihari ntushobora kuvomerera ikidahari. Igete namwe mwakoze kwitaba buno butumire. mwakoze cyane Madame Lydie nanje mvuga nti gwaruka turondere. urakoze cyane Florian namwe mwakoze kwitaba buno butumire. Ego murakoze cyane nanje mvuga nti kugira urukundo ntibibuza kurondera ariko dushira imbere urukundo. Murakoze mwese mwariko mukurikira kino kiganiro ku televiziyo Isanganiro mubandanye mubwiryoherwa n'ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.